igihe kimwe murabona abavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baja buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haja buke hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi vyerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise y'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahera nawe noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barava nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari mbonera kure n'umuntu afise vision y'ibiri inyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza muri mbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira ndababwire je nari nzova ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo nari nze daruvako atarusoro rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje kwari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca winjira nanje Imana izo rukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je n'ubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje je ndibuka igihe kimwe murabona abavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baja buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda urupapuro rubemerera ngo hacaca umwaka ibintu bijaye n'amavoka gutyo bijaye na environnement des affaires turakoma induruko abantu bashaka gukora ibintu babuzwa mu Burundi baburagizwa abanyamahanga baraza bazanye imitaye bagasubira inyuma abantu bashaka gukora baraza bakaburagizwa iyumvire none baburagiza n'abantu baburagiza n'ikintu cyateguwe n'abantu nk'aba reverend kuri yo ubaba nk'aba reverend ba honorable kikateba nabakidoga yumva bitugeze cyo bibaza umwene gihugu umve nawe ari karido ngo nayitanze ibintu mu mwaka wose weca wumva none umva umurundi asanzwe bigeze ivyo n'umukuru w'igihugu yamayivuze ko hari utugwi tumwe tumusanga turiko turananiza ibintu kanaka mugabo dushime yuko byishiriko biraja ku murongo burya koko nko ariko urayivuga canke n'umukuru na nyinshi yamayivuze abo bantu nkabo rimwe niyo yavuze ati duke gukorana inyabune kugira ngo turashaka ku mugaragaro abantu harimo umwene gihugu nawo bwiwe haramwe ajeje intwaro abajeje umutekano aco kimwe n'amasosiyete civile kugira ngo dushire gukorana ariko rero nkuko warivuze tuvuze guhindurira ivyumviro duhere kuri bande ese umwene gihugu ni biraba dutangurire kuri bande paxene mu mbere ya tuvuze guhindura ngo guhindura ingendo n'ivyumviro duhere kuri bande mu bisanzwe guhindura ibyumviro n'ingendo kugira bihinduke mu gihugu habe mentalité générale nshasha hari ico bita sensibilisation n'abantu berekana nyabo nabati izi ngendo turimo sizo pour convaincre l'opinion c'est l'opinion donc bacho bita maître bayita maître accroître la notoriété dans des défis sociaux dans comportement social mauvais kuyerekana abantu bakabona conscience kureveya conscience on dit par exemple ni réveil de conscience et l'évolution de mentalité ntushobora guhindura mentalité y'abantu conscience itabaye
réveillé ubanza kuba ati ibindi mubwo nibyo ubwo je ni mu ngeno ni kwa kuni nkubugize imisi uboregwa urayibona umuntu aboregwa ntatangirasiyo mu muryango abana ntibige akagera ati ibindi mugasha je nzoshika sivyo urayibona ntabwo nzomva mu nyuma ngo yarakijijwe yafashe intumbero gukizwa kubera conscience yiwe yamweretse yuko ari karaja mu cobo ni abandanya inzoga conscience iramutrabana ndabigire guta ndaziye kusungura n'umuntu wamo ngo yo ngo ninka n'imiba ngo yarakiriye agakiza no byumva mu bantu nibyo kumva hari l'essence de conscience ikugwa n'abantu bose hatwiye turaja mu tuti nyabuna sivyo hageze yo de conscience rero hageze kwajisa kugira ntuzei ibintu bice bitambura kugira rero niho rero leadership national cayaki leadership national kumena l'évolution de mentalité ica bikorwa rero n'abajejwe leadership y'igihugu sivyo ndabwe nk'akarorero nk'76 1976 okay je nari muto muga narabona muri za 76 17 hari ikintu naje nibonera habona neza yuko utwaradanaza akabari muhira hantu twaba hafi nkabona ingene abantu bose sayine wabona bariko baranywa inzoga ukabona zino abantu bakora abakozi bakora muri ekonoma y'abapatiri bajya babazanye bagira iki abantu babari mubona abantu babajiji ukabona ko abantu sayine baje kunikiyeri sabi zo mu gitondo kandi uko bagana amadosiye yo kukaza ukazoba ngo we watonze ukaze ngo nagiye ngo chef ko turabonana ngo twari ko zora premid agashaza bagashaza n'inzoga diesel ku kazi byari ibintu normal ntubona ibi haba amapose cafe nkibi ubona ati tuze gusangira icyayi saa 3 sayi sari inzoga kandi kiri cyari cemewe nuko nk'umuntu ashobora kukugemurira inzoga ku kazi sadire nk'uwo akaza nk'icupa ry'umuvinyo cyangwa karto y'ibiyeri ku kazi hajya niko magira gute mugaca mugera mukicara ahantu kugurikira mukambanyo muri ku kazi kandi ikaba ibintu normal n'urukundo niki mukabantu barasemera ariko tubibi imyago na sivyo kugira bihinduke irafari Avenue de Jean Baptiste Bagaza okay Bagaza ni washaka akavuga ati pas question twabonye ko ibyo bitari byo turafasha ingingo ubu bari buzugurwa saa 11 harabana campagne 11 harabana campagne no gufunga abantu bagafungwa bakagira gute biratinda biragenda gite birahera muri mentalité ku buryo bakubonye uri kuranya inzoga saye ndire kukazi bakusaba ati uraguhaye mu mutwe urumva rero changement de mentalité hariho abazana ivyiyumviro mu gihugu kugira bareve conscience baravye ibindi bimwe niyo bigeze ingene bigenda ingene bakora ibintu sivyo hanyuma bajya bafata ingingo les décider bafata ingingo ibi bintu rero tubikorereko ko tubikorera ko rero d'abord kugira bihize guhindura abantu ifuka cyabishira amategeko batuje mu mategeko ubikoze bameze kumeka ati sivyo nkabagaza tujaye nico yarigeze kuri mitimanza izi manza z'abarundi ngo ibi byango vya predote nk'ibi byango gusa birembo yarabihagaritse kubera iki ati bikwira abadepansisha ako mu muco w'ikindi naho ntibirimo birembo ivyo ni ibintu vya kera serure kutiguri zari zimeze mwe ngene tubayeho avec la vie moderne kera ibintu byose byari hafi nibiki il faut évoluer kuko muri mentalité kuko ntitwuma muri bya bindi ati uturi muri vie moderne tout c'est de l'argent c'est quoi simwe niyo predote umuntu yukubita ku gitoke umbico gihe watufata igitoke waganye mu rugi wawe uzogura ibiyeri nibiki wakira abantu uje mu masare ukota amasare usubire bisugusaba vie moderne simwe ngo nimpeke ngo ngiye kwenga ngo ncenda yizanda yakiriza abantu oya n'amahenekere ni ngombwa nyimba ni wagira predote hakabanga amahenekere urayazana ati vyo je ne vais plus entendre banagufasha ngo no guhanwa barahana urumva rero abantu bacu batakuja ku kivi acha umva ko la valeur de travail batangura kuyumva nyene ntuzere arahindira muri mentalité y'abantu hanyuma rero ntore utunzeye rero niyo ntuze development economique yagiye iboneka
kubera abantu basiye ku kivi ni qualité d'excellence ni iki sinzi ki ahantu bigeze kumva mwene wabo ariko aravuga ati igihe ku rubanza rwiwe igihe bariko baramushingura bagaza yitaba Imana hari umwe nawe yavuze ati ikintu cantangaje nzibuka ati ndibuka yuko yashitse hanyuma akavuga ngo abastanteri bose bagira baranduragira bakure kubera ngo benshi ntibize wasanga ari wa mustanteri yagize size privé cyangwa atazi no kwandika ubwo asanga twari commune avuga ati plus question minimum yo gutwara commune bagaza ati ni D4 minimum yari D4 cyangwa imanite ati uwo mwene wabo atacaragenze ndaza kumuraha acamuraza ati none ganya kuba ko rubise gose adiragira agindi ati naje ndakubwa yarigedi wa ati ndakubwa habagaza mu kumwishura ati kubaza iki ngo ndakubwa ngo mpereye kuri wewe rero we niwe mba niwe nguye bwa mbere musura kwa mustane ati genda rero ngurima nkimuka ngo nari nzi yuko aguza kungira guverineri none nije rero urumva nkaho yazanye mentality ati kuja mu kibanza utamerita jamais haro na ntuze na terme yaciye yaduka ico gihe ngo le cadre dynamique ngo le cadre jeune dynamique techniquement compétent ko babita le cadre jeune dynamique et techniquement compétent okay donc les jeunes bari dynamique bari compétent bakandi bari compétent techniquement ni bajama université n'abafure umva rero yacanye yazanye mentality ko kwagisa ku kintu cyo kitwa tubizi ko kwagisa ku kintu udafise ishuri utegeye kandi ari biturimo twese niyo yarahinduje abantu yuko utaza urapfa amabanga ingene yakiriye ata capacity ufise ibyo abandi bari bamenyereye mustantera atazi kwandika ukizima wakira abantu ukabatorera ngo batoye inyishu z'ingorane ngo nivyo birakwiye ahari bivuze koko mwayivuze hariho sensibilisation sensibilisation pour éveiller conscience twincu dukora turafata ati ibintu byateye imbere ngo kibimeze uko itikaze abantu bahino bigenza gutyo abajeje intwaro bakora uko abantu bameze uko tukabizana amateori y'amagaruka sensibiliza tuza kuri abajeje intwaro ati ni muri ibintu mu bihindura bishire mu mategeko bikurikize na pratique yanyu ni muhindure ntaruhara rw'abene gihugu urara rw'abene gihugu nubwo haro nka mentality duhe nka karorero mentality twigisha abanyagihugu handi bagira gute yuko guhindura ingendo kutabona yuko ubujejwe ugutwara ari umwami ubona ko afise ikintu ide nagufite yaro yatowe mustantere yimba yatowe si umwami w'ikomini iyo ni mentality tukikura mu munyagihugu n'umuntu yatowe kwizina ry'iwawe agukorera imigambi kandi atayikoze witwa yuko uvuga tuti ntacu watumariye tuvire canke ivyo ariko arakora nabikore mu muco mu bibone participation citoyenne redevabilité nk'ivyo muri mentalite usanga mentalite tugifite twebwe ati umushefu niganza asabwa nturaba kwisahani yiwe or ugize gutyo nawe ni vyandi vya abus we ivo kuri musantera umva yuko umunyagihugu ufise ico busigurira wakoze mugandi wagenda wumva yuko umengo uzomuhonyora ko urumwami ya commune yawe izoteza imbere umuryango wawe gusa hari amuhavga ati n'umusuko faruma ku service etro service umusuko niyo ni mentalite je ni bukaro ntuzeye projet tugeze gutwara ruguru mu gihugu yitwa ntuzeye notre argent nos droits parugisha abanyagihugu yuko ajya makori batanga ari amahera yabo bayahaye commune leta yuko ku burenganzira batweza kuronka raporo nyine amafaranga ari karakora Nsubidiriba nimba babatsa amahera nimba mwatoje amahera gute niba bahera raporo ati nimba ari amashuri yubatswe gihe yari yubatswe gute byose mu bimenye ngatwe turagirisha inama abanyagihugu nabo tuzati none nk'umwebwe mwoshobora kubaza ikibazo umunsi umwe bamusanire bakinje bati ryashuri mwatwemerera ryarubatswe nk'irizuba kwa kubera ko ryatevye kandi ari amahera ati cyo mwokibaza ngo nyimba wo ushaka yuko ngo harura ku isahani y'umukuru ngo ushaka yuko ngo nagatwe tukahasiga urumva cyo mu romantalite twatukirimo ariko kuko kumbure inamashinga amategeko ni biri mu vyijejwe kuko ni serukira bene gihugu inde inamashinga amategeko serukira bene gihugu ariko kandi inamashinga amategeko ngira kurikirana ibikorwa vya leta umva abashinga amategeko bakora ico bita contrôle légal abanyagihugu bakora ico bita contrôle citoyen voilà ni changement de mentalité no mu bindi bihugu ni contrôle citoyen
umesha umushinga amateka aja gukorera hejuru mu mategeko mbwari pratique ngene ziriko ziragenda zero citoyen cyo gituma ni decentralisation iba kandi noneho abashinga amateka mu ntara bangana gute bati cyo ta contrôle citoyen de l'action publique niyo ikura yigisha rero ni vya bindi ibyo nibyo uzanga tweza parseme turimo contrôle citoyen de l'action publique kandi no mwibwirizwa shingiro usanga vyanditseyo ko umurundi wese ari kuri gukurikirana ubutunzi bw'ingene bukobra muri shingiro birane none ore kandi rya abukaruko mbwiza shingiro usanga umunyagihugu atakazi kandi ujeje intwaro ntazokamwigisha jewe rero nsanza nkavuga ati mwibwiza shingiro birareku byogenda uko tubikora uko ariko mubona mu bene gihugu byifashe gute na mubona ko bariko barakanguka biriko biraza nyene buhoro sinzi ko wumva none reverije bundi yavuze ngiki wenye niyivugiye ngo muriko murabikora ngo baza ko abanyagihugu basinziriye ngo baza ko adashobora kutugumuka si babivuze haje giteka ntabwo wiyumviye mu majambo yiwe ngo ngomba bakorera ngo mutabahemba ngo mugira gute ngo baza ko basinziriye umunyagihugu araguma mu bya bintu by'ukumengo aragize wamusize mu ntuze mu kagati mugabo nawe arabona ico tugatutera gushopa ibike nuko ujeje intwaro ari we wese utumva yuko ijisho ry'umunyagihugu ritakuriko kuko ivyo uriko urakora ni gwiwe we uri son serviteur ni naco gituma rero nahajya wumvise ntuzeye ujya ntuze yigeze kuvuga sinzi ko amukurikiye mupatira akunda gusigura yitwa Dieudonné kuri ETS oya hari kuri ETS mbe ngikorana mu gikorana kuri ETS tanga ya masengesho yategwa mu gihugu avuga ati mwebwe mwabarongozi bijya mu gifaransa twita coup d'opportunité bwe bayirongozi bati ivyo mutariko murakora mutabikoze bikorane atere gutabikoze nta wundi abikora kuko ntaza kugusubira urwo nyene utabikoze bari kubikora wewe numva ko ibara ari ati rero bikore ijya ni sanza ashanje bado mentalite kuvuga ati ivyo uri kurakora utabikoze nta wundi abikora hajya abari karavuga bya bindi ahandi bamaze gutera imbere bakuye bati muri mentalite ati uri mu mango kabona ntayushoboye kabona ko ufite inditizi tanga imihoho ntangumva rero nk'ibindi bihugu wumva ati naka nibiki irade mission yarayivuze cyane aravuga ati nimbona kazoza asigaye imyaka 14 ati mudusegurire twebwe bato ati mbe imbona kazoza niki ariko mukuru gihugu mu jambo giwe yaramushimiye aravuga ati ahubwo yavuze n'akantu gakomeye cyensaba n'ushiranganje bwose yuko tuza kuba bufise agatabo kerekana ko imbona kazoza zoyimeze muri 20 turaza kwashikako parseme ikorana gute na leta parseme ikorana na leta nibaza yuko dukana kubiri mu bico biri hari ubwa mbere ibigere dusigura sivyo hari ugira kabiri kuja mu bintu byo leta ibiri kirategura hari nka bintu by'ama politiki kirashira mu ngiro tuhamagara tukajamo tugaterera ibyiyumviro bikaja hamwe sivyo nuko na leta no gukora ari ibintu bimwe leta iba yateguye twe tukaza kuvyigisha abarundi bato mugabo nyine ku izina rya leta dufate nk'ujya mugambi w'igihugu urwanya giture strategie nationale de lutte contre la corruption bakarita ikwandikira ati turundikira abahinga biwanyu baze kudufasha gukora n'abarete ngene twokora ibyo bintu ntiwumva barazi watu karunika abahinga je nkayirungika abahinga tukaja muri retraite tukagenda tukavyigira mito kito twagisohorera hamwe urumva ikindi naco rero twe ni chien de garde gufasha gukora na leta kwa tuti ibyo rero mwiyemeje kuza gushira mu ngiro turabereka aho biriko birapfira atabipfuye mwiyemeje ko muzokora iminsi myaka 3 mugejeje hajya no gume yumva ati hari ijisho kanuye rigume rindaba umuntu rero mu kumufasha nuko bamwereka ati nina samara hari ijisho guma rinkebura riguma rimbira ati wasamaye ico rero mu gihugu n'ikintu gihambaye ahandi abantu bosinzira ngo ibintu ni yororo kandi ibintu biriko bivuze ngo Faustin biciye muri parseme arakorana na leta bitandukanye n'ivyo abantu biyumvira bivanye n'ivyo mukunda gushikiriza mu gano mutegura n'abantu uze bategura ama conference bavuga ati uyu ntiyere ku butegetsi niho babagiza gute ntavyo mvuga usanga na president yasubiye yego none wumva dutaniye rero president aravuga ngo mwandongozi muriko murakora nabi none avuze ko zikora nabi nanje nkabivuga dutaniye ni gwa rugamba nyene hari bitari bike mukunze gusaba ati leta turakeneye kutanga umuco kuri ibi nabiriye rimwe kugira ngo mubizane mu binyamakuru
canke mu bene gihugu canke mukaja kumugati tukenere tange umuco kununu mukadoma ko rimwe rimwe ati turakeneye nk'umushikanganje bigende kunuko uheruka mwavuze kuna amashinga amateka ati turasabishira komisiyo ikurikirana ibi nibi muba mwabanje nabo kubegera imbere yuko mubizana mvugango mu paxem muba mwabanje kubarondera kurandira yuko mubanze mu biganire muvuga ati buriya nyamara tuko turagenda neza kugira ngo hari umve hajya neza muri ayo maranko dukoreramo mu nama muki turabona